bifite akamaro, kuko umugore rimwe kabiri ntiyabona utamuryoherereza afite gusohoka hanze y'urugo akaguca inyuma. Iyo aronse rero wa wundi amukonesera neza neza wowe nk'umugabo mu rugo nta jambo uba ugifise. Karibu cyane kuri channel, nizere ko muri amahoro kandi mumeze neza aho muherereye hose. Nkuko bisanzwe muri kumwe na Fofo the Boss, nama nabateguriye ibiganiro bijanye n'ivyingo n'imiryango. Uyu munsi rero nashoboye kubategurira ikiganiro na cyane ngomba kwishura inyishu y'umunywanyi yambajije ati jewe ndubatse Fofo ariko ndangiza vuba. Okay, jewe ndubatse ariko ndangiza vuba. Kino kibazo ntabwo kimuraba wenyene, kino kibazo kiraba abagabo benshi cyane. Abagabo benshi cyane bararangiza vuba, gutyo rero bituma n'abadamu babo badashobora kuba babashikanira ku ndunduro kubera ikibazo cyo kurangiza. Ntarabandanya ngomba kuri gusaba kanda subscribe, like, share na comment kuri channel Daniel Mugisha kugira uko tuzokwama dushiraho ibiganiro vyacu muzoze murabikurikirana atakibagoye. Twongera dushimira abadukorera subscribe, like na share na comment. Wowe utarabikora rero hano tugusaba kugira ngo bikore kugira ngo udusupportinge muri iki gikorwa, niho tugira ko haje yo gutegura ibindi byigwa, kandi nawe nyine ubwawe biragufasha, bituma ushobora kubaka urugo rwawe neza aho kugira ngo rugirene rusambuke. Ikibazo gihari ni kibazo gikomeye cyane, ikibazo kiri hano ni kibazo gikomeye cyane gihanze abagabo benshi cyane. Ndubatse ariko ndangiza vuba. Okay, urumva iyo umugabo arangiza vuba urumva ko atagikorwa bari korakora, ntaca akorera umugore vuba. Mu gihe uzi ko umugabo urangiza vuba, ntabwo umugore wawe anyurwa, ntabwo umugore wawe ashikanwa ku ndunduro. Gutyo rero iyo ubyigumijemwo naho hajya bavuga mu Kirundi bati kubaza bitera kumenya. Iyo umuntu abajije bituma amenya, bigatuma amenya ukuntu ari bo bigenza. Rero ngomba gutanga uburorero bwinshi bwofasha wewe urangiza vuba kugira ngo uzoze urateba. Okay, ngomba mvuga ibituma umuntu arangiza vuba n'uburyo ushobora kubikora kugira ngo urabe yuko woza urateba na gatonya kugira ngo n'umugore azoze araryoherwa, kuko hajya uryohewe wenyene ntabwo bifite akamaro, kuko umugore rimwe kabiri ntiyabona utamuryoherereza afite gusohoka hanze y'urugo akaguca inyuma. Iyo aronse rero wa wundi amukonesera neza wowe nk'umugabo mu rugo nta jambo uba ugifise. Ikintu cyambere ngomba guhagarara ko ni cyane kuri aba bagabo barangiza vuba. Hari impamvu zibitera umugabo kurangiza vuba. Okay, impamvu hanini twage turaraba nizaye ni impamvu zo kuba warikinishije cyane mu gihe utari bwarongore. Okay, ukiri muto warakoze igikorwa cyo kwikinisha cyane. Iki gikorwa cyo kwikinisha akenshi kirakunda kuzana kino kibazo cyo gutuma umugabo arangiza vuba. Twama twabivuze kenshi. Mu gihe rero wakoze igikorwa cyo kwikinisha cyane ugahageraho ingufu zigenda ziragabanyuka buhoro buhoro. Iyo uri kurabikora umva ko ari ibintu bikuryoheye, ukumva ko bimeze neza. Mugamenya neza ko hariho ubundi bugwaye buri kuri kwegera wenyene ubwawe mu nzira utazi. Rero hageze aho uza n'umugore mu rugo, niyo hajya umugore asigara kunanira. Kubera iki? Kubera wakoze igikorwa cyo kwikinisha. Hajya igikorwa cyo kwikinisha ni igikorwa kibi cyane. Kiba kibi gute? Ni igikorwa gituma inkomezi z'umugabo zigabanuka. Okay, inkomezi wari usanganywe ziragabanuka. Bitegwa niki? Kubera ko wagiye gukora igikorwa wokoze muri babiri ukacikora n'urumwe. Urumva ingufu uba watanze aho hantu kugira ngo izo mbuto zize ni ingufu nyinshi cyane. Mu gihe uri kumwe n'umugore, ibyo ni by'Imana yaremye, murategurana mugashirana muri mudu, hanyuma mugaheza mugakora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kandi bikagenda neza. Ariko uri wenyene bigusaba gukoresha ingufu. Hari abantu benshi bakoresha uburyo butandukanye. Hari ushobora kwikinisha akoresheje iki, hari ushobora kwikinisha akoresheje izi filme za prono. Iyo ariko araziraba acabishira mu mutwe, agakwega ubwenge bariko barabikora, akabyishira ko kumenga ari wariko arabikora kugezaho umubiri ufatwa agashukwa. Amaze gushukwa gutyo akashatangura gukinisha igitsina. Kujya kuntu ukoresha mu gupusa igitsina cyawe mu kugikorakoraho n'ukuboko, ugasa nk'uri ko aragipusa nk'uko ndiko nkora gutya. Ubona kujya kuntu ukora gutya niko ugenda uri kuranyereza amaboko yawe ku mitsi
ubikora gutya uri kurakurikirana ya filime pornography. Rero iyo uri kurabikora gutya uri kurarondera uburyo bw'ingene wishofa wenyene kugira ngo urangize, kuko ubwenge bwawe bwose ubushira kumenga ni uri kurakora kijya gikorwa kandi ari abandi bantu bakora ico gikorwa. No kuvuga rero kubera ko uruhisha ubwonko, yemi iki gikorwa cyo kwikinisha umuntu araruha mu bwonko. Iyo uri kuraruhisha ubwonko, uko ubwonko bukoresha n'inguvu nyinshi, ibi bituma bigenda biriko biragabanya inguvu muri wewe. Hazogeraho nyene uza gukora igikorwa nyezina usigara unanirwa ku buriri bitewe n'ukuntu wikinishije kenshi. Kandi iyo umaze kukimenyera kino gikorwa cyo kwikinisha by'ukuri kugira ngo gihebe biragorana. Kugira ugihebe biragorana. Hari abantu nyene kugira ngo niyo umubwira kubiheba ukamenga ntabyumva, arashobora kwikawusha. Harabo byanatwaye, harabona byanatwaye mu ndwi ashobora kubikora 2 3 4 mu ndwi imwe yikinisha wenyene. Bene aba bantu rero kugira ngo azarongore canke yifuza umukobwa biragoye kuko abyirangirizamwo wenyene. Okay? Iyo rero ubandanye ubikora gutyo harageraho rero uzana uvuga ati reka ndongore, umaze kumushikana umugore mu nzu asigara kunanira. Niyo mpamvu twama twigishije abajene mu kiri bato kirazira gukora kino gikorwa cyo kwikinisha. Ni gikorwa kibi cyane. Ni wihangana igihe cyawe ni cyagera ukarongora uzoheza ukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Okay? Imana kuba yararemye abantu babiri, umugabo n'umugore, nuko yabonye ko bose bogifashanyamo. Rero mu gihe utanguye kuzura pinga ivyo Imana yaremye, ukaca ugomba kuzura cikorana wenyene, witeziki bingana bingahe? Ni ngombwa kikuzanira ikibazo. Rero kino gikorwa cyo kurangiza vuba ni za nkomezi wataye mu gihe cyo kwikinisha uri wenyene, wavyikorana wenyene, bigatuma ukoresha inguvu nyinshi wenyene. Noneho ubu rero harageze ko muba babiri. Hamaze kugera ko muba babiri bica bitangura kuza birakugora, kuko mumaze kuba babiri nta nkomezi nyinshi ubugikoresha, kuko iyo ubonye umudamu ngaho utanguye kumukorakoraho, utanguye kumukahasa ucushukwa. Ntabwo ari bya bindi byo kurinda kuraba ibintu runaka, kuraba amaprono, kuraba bari gusa ukabikwega mu bwenge hanyuma ukabikora. Hajya uriruhisha wenyene bigatuma wikwegera amagwara. Rero birinze rero bishika ukazana umugore ugatangura kuza atacu mumariye, nuko wakoze ico gikorwa cyo kwikinisha kandi ugikora igihe kirekire kitari gito. Nukuvuga rero yuko wariyononeye wowe wenyene ubwawe. Ariko rero ntibirasobanura ko bidahera. Iyo ubihevye birahera. Iyo wishizemo kubiheba burundu birahera. Mbe waruzi neza yuko iyo ukoze ico gikorwa cyo kwikinisha cyane hageraho utakigira peti yo kurongora umugore, wumva neza yuko umenga uryohewe na kwa kwikinisha niko gusigaye kukuryohera. Na peti yo kurongora umugore irahera. Okay? Ugaca usanga umuntu w'umugabo akwijije imyaka 40 ntararongora, aracahamagwa ko ari umusore muri kahanta. Wibaza atako adakora bya bikorwa byo kwikinisha yo kwiza kahanta atararongora. Yihangana atikinisha ntibibaho. Hajya ariza kwiza iyo myaka 40, imyaka 35 atararongora ari umuntu w'umugabo, imyaka 40 na hari abarongora afite imyaka 40 na 35 na okay 38 akacabona kuzana umugore. Bene abo abenshi baba bafise ibintu bibaruhura, kuko utabikora bituma ubishaka n'ingoga, bigatuma bikakujana kurongora canke kurondera ubuzima n'ingoga kugira ngo ushire umugore mu nzu. Kuko iyo myaka ni myinshi urinze ukwiza kahanta utararongora. Iyo myaka ni myinshi 38 40 utararongora, iyo myaka ni myinshi. Rero abenshi bashikana iyo myaka muri izo nzira zo kuguma bagira ntibikinisha. Kandi rero ntibirasobanura ko n'abakiri bato barongora bagifite ama 30 ama 28 ama 29 nibaze ngo nabo ntibabikora. Barabikora bagifise ama 18 bakabikora 20 kombye baguma bagenda babikora. Gutyo rero hazogeraho uzana umugore mu nzu karabaye. Iyo rero ni ngorane ituma ushobora kuba urangiza vuba. Mugabo kandi iravugwa igakira. Uwivura ninde? Ni wowe nyene ubwawe. Bayivura gute? Kwivura kwayo no guheba. Iyo uhevye ico gikorwa ukacikuramo burundu, kuko hari nabo bavuga ngo biratunanira guheba. Iyo cikuyemo burundu ukagiheba burundu urakira kandi ugasubira na za nkomezi zawe. Ata nikindi kintu urinze gukoresha.
guheba konyene umuntu azoguhenda ego imiti irahari nivyo ilevre ko imiti ihari mugabo n'irya miti ikora mu gihe wahebye muga ntibubaze ngo uzofata iyo miti uyinwe hanyuma ubandanye wikinisha ngo bizahera no ubanza guheba umaze guheba ugaca ufata iyo miti ikakugarurira za nguvu zawe wari usanzwe ufise ugasubira hehe ku murongo okay gutyo rero bigatuma ushobora kuzura kora imibonano mpuzabitsina neza mbe waruzi yuko hari uryoherwa nuko yikinishije pakaporo yuko yobikorana n'umugore uyo rero biba byararengeranye ninjya iyo ziriye zikaba nyinshi zirakuzanira ingaruka mbi okay kandi uri kurafungura yifunguye indya nyinshi ugahaga cyane biba bibi uko kwikinisha iyo bikoze umwanya muremure nyene nawe urumva ko bica biba bibi cyane rero kuri wowe uvuga kurangiza vuba banza kwanza umenye icyatumye inzira byazananyemo eske byaje gute kugira ngo uzuzura arangiza vuba nimba byaje muri inzira kenshi biza muri inzira yo kwikinisha nimba byaje muri inzira yo kwikinisha bihebe banza ubihebe wige kubiheba hanyuma uhebe usubire ku murongo nimba naho bitaza muri iyo nzira iyindi nzira ihari imeze neza hano ukoresha kwikontrola wenyene kugira ngo urabe gerageza mu gukora imibonano mpuzabitsina uzoza uri control ukontrola ubwonko bwawe kuko namba utikinishije iyo ukoresheje gukontrola ubwonko bwawe umushukwe wawe ukawukontrola nta kabuza biragenda neza ukontrola gute hajya uri kurakora imibonano mpuzabitsina n'umugore wawe urashobora kumva yuko ushyuswe cyane uryohewe cyane imbuto zigomba kuza gutyo nimba igitsina cyawe cyari mu gitsina cy'umugore ucubanza ukayikurayo umaze kuyikurayo ikamara akanya iri hanze ugapangurura ivyiyumviro mu mutwe wawe kuko byose bizanana ha mu bwonko urabanza ugapangurura ibiri mu mutwe wawe byose bwa buryohe ukabanza ugasa n'ubwirengagiza kandi ubikoze gutyo mu gihe ukomeye neza urasubira imbuto zirasubira inyuma ugatangura kandi bushasha mugabo mu gihe uzi ko wakoresheje systeme yo kwikinisha ukabuzi ko wanayikoresheje niyo uyikurayo hanyuma ugapangurura ubwonko nta kabuza zira kwitanga zonyene nizo zisohokera kubera iki uramaze kuba febre imitsi yawe yaramaze kuba febre bisaba yuko ubanza kandi gusubira kandi kurondera uburyo bw'ingene ishobora gusubirana ubundi buryo rero bwo iyo mitsi yawe isubirana no guheba kwikinisha nta nibindi nukubanza guheba kwikinisha kuko hari n'abagabo usanga bafite abagore mu mazu umugabo ugasanga baracakora systeme yo kwikinisha kandi atabuze uwo babikorana kubera iki aryoherwa ariko arikinisha pakaporo yuko yoryoherwa ariko arabikora n'umugore we okay nibaza ko tuvyumva kumwe nukuvuga rero ucujana kariro gake nafre nimba ushaka yuko uteba mu gikogwa jana kariro gake nafre ubanza ukayisohora ukayikurayo ukabanda kandi rero kahese zirabandanya ku mugore ubandanya umushusha umugore aguma muri ya ritme we uragerageza gukoresha uburyo bwose kugira ngo umugore agume muri ya ritme yiwe nyene kugira ntafube hanyuma wowe ubuzi ivyo uri kurakora ubu wamaze kumva ko zigomba kuza ugerageza rero gukontrola umushukwe wawe ukawugabanya hanyuma kandi ugasubira kandi bushasha utanguye kandi gikorwa gutyo nyene wumvise zigomba kuza ukongera kandi ugakura biba bivana n'ingene ububona umugore wawe ahageze ububona yuko umugore wawe hageze hari aryoherwa cyane umugore wawe hageze aho muryoherereza nta mpamvu rero yuko uja kurangiza umugore atararangiza aho uri kurarindira ko umugore nawe agira nti ubu uri kurarindira ko n'umugore agira nti arangiza aho ni mu gihe ukomeye neza cyane imitsi yawe atakibazo ifise niho bikunda ariko mu gihe imitsi yawe ifise ikibazo imwe yazibye iyindi gakora iyindi kaziba ntigikunda ico kintu uri gukontrola zirakwitanga imbere bica bisaba iki bisaba kubanza kwanza kwivuza ya mitsi banzi zibuke amaraso atembe neza muri ca gitsina cyawe hanyuma ni ukora ikintu cyo gukontrola umushukwe wawe okay ico nico kibazo nari ngombye gusobanura hano cy'umukunzi yambwiye yuko yarongoye mugabo arangiza vuba namuhaye uburorero butari buke nimba urangiza vuba banza wiyumvira icatumye uzurarangiza vuba
niwamara kumenya iyo byazananye uzoca umenya ingene wivura wenyene, uzoca umenya ingene uvyifatamwo wenyene. Murakoze cyane ababandanya badukurikirana, Imana ibahezagire cyane, naho butaha. Ciao ciao.